sangwa ikaze bakunze ibisamiriza imbonesha kure buntu mu kiganiro ejo hanje kuri uno munsi mukaja gukurikira igice higira gatatu ca kiganiro kituyagira ku bijanye n'amasezerano y'akazi. Muri kino gice kigira gatatu muja gukurikira ico umukoresha asabwa gukora na cyane ku bakozi bo ku munsi eka mbere n'abakozi bitwa ngo nabimenyereza abastagiaire. Muraja kumva kandi igihe amasezerano ashobora guhinduka canke agahagarara burundu. Abatumire ni babandi babiri, umugenduzi w'akazi mu ntara ya Butanyerera hamwe n'umuyobozi w'ikigo INSS mu ntara ya Butanyerera. Ikiro kiganiro mwagiteguriwe n'insamiriza imbonesha kure buntu mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Theobald Harerimana musangwe ikaze. Ngo reka tugaruke mu bugenduzi bw'akazi kubijanye n'abantu bakoreshwa buri munsi, mbega biremewe n'amategeko akoreshwa buri munsi gushika ryari? Mbega uwo mugwi twawushira muri bamwe baba bagiye kwiga abo twitwa abastagiaire, abo bakora igihe kingana gute kugira bave muri ico kiringo barimo hama baronka amasezerano? Murakoze. Nivyo ukora umukozi wo ku munsi nugukora agatahatahanye amafaranga yiwe yakoreye ku munsi. Hanyuma hariho ikiringo cagenwe, abakozi bo ku munsi bitwa abajurnaliye. Ariko mu bigo vyinshi turamaze kubona yuko bakoresha abo bita nk'abajurnaliye, mugabo twegi iwacu tubita les faux journaliers. Nukuvuga n'abajurnaliye nabo ku munsi ariko bataribo. Ariko itegeko rafise kungene riharura, rafise imisi mu mwaka. Warayikoze tugaharura iyo misi wakoze muri uyo mwaka, twagabura tugasanga turatora, tugasha dusanga dutoye moyenne kujya bavuga la moyenne, tugasanga muri iyo misi yakoze mu mwaka arashika ni misi 12 ku kwezi. Nukuvuga imisi 12 ku kwezi cufata ugwize n'amezi 12, nukuvuga ni misi 144 mu misi 365 igize umwaka. Dusanze muri uwo mwaka yarakoze iyo misi, ntabaciswe umukozi wo ku munsi. Nukuvuga rero aho abantu bohagabira bakunda kubita abakozi bo ku munsi mu guhunga nyene vya bindi bategezwa gukorera babakozi bafise nuzeye bafise ya masezerano y'akazi kugira ngo babagirire za ntererano zo muri INSS, babagirire bwa bwishingizi bwo kwipfuza canke banye no kubahemba y'amafaranga yabo muri za banki. Kuko umuntu amaze nkuko babivuze, umaze kuba uhemberwa muri banki canke muri microfinance, urashobora kuza kuronderayo akadeni uzoriha mu mezi 6, akadeni uzoriha mu myaka 2 canke mu myaka 3, kubera wishingiwe n'akazi. Si umukoresha buryo mu bisanzwe yakwishingiye, wishingiwe nako kazi ukora. Hanyuma donc urose ako kadeni kazoca gufasha kwiteza imbere. Abo bakoresha rero kenshi na kenshi nivyo bahonga. Cyo gituma twababwiye yuko tugiye mu kigo runaka tubanza kuraba ufise abakozi bangahe. Tubwiye abakozi ufise abakozi 30, tuzanire rero amasezerano y'akazi yabo. Hanyuma tugaca dusanga utuzaniye amasezerano y'akazi y'abakozi 5-6. Tukubaza none abandi bari cyakubwanya ngo urumva ngo abandi n'abajurnaliye. Twasanze abo bakozi hariho igihe twaje muri 2018, uwo mukozi umwe abakozi 5 twarabasanzeho. Tugarutse muri 2020 babandi babakozi babandi nubundi nibo twasanzeho mu gugaca kumubita abakozi bo ku munsi. Ivyo rero nibireko n'amategeko navuze ko ngene kugira tubiharura, naho ugumutse uramukoresha gutyo onyi, urumva mu bisanzwe uba uriko urarenga amategeko. Mwariko muravuga ibintu bijanye n'ivyo ngo abari muntu ze bimenyereza umwuga abastagiaire. Nago mandababwire yuko itegeko boho n'umustagiaire rivuga yuko rumurihira muri INSS. None uwo mustagiaire wewe niyaza ngaho, mbega umustagiaire tuvuge mu radio
umustajere niyo avuga amakuru uri karumviriza amakuru ntazoba yayumvise nk'amakuru kubera ariko aravugwa n'umustajere umustajere ariko arakamera yafashe amasanamu y'amasanamu ntazoba ariyo ngo nukubera yafashwe n'umustajere umustajere ariko arakora inzoga mu ruganda rukora inzoga canke yazitekeye mu makarto canke yazishizemwo unuzeye umwambiro waciye ureka kuba umwambiro ngo nukubera vyakozwe n'umustajere aho ni muri kakazi urumva ko naho ni naho umustajere mugabo n'umukozi tugende rero mu vy'impanuka mbega impanuka izocireka kumushikira ngo nukubera ari umustajere ko azoza ngaho oyo ugasanga arahurudutse ku ngazi aravunitse ugasanga icupa riramenetse riramukomerekeje none za mpanuka ko azoba yazigiriye ku kazi canke naho yoba kiri muri stage yoshobora gusanga yamugaye canke yagwaye ingwara ikomotse kuri ako kazi bizoca bireka kumufata ngo nukubera mu stage nico gituma rero nabo bari muri stage itegeko burivuga yuko umutangira intererano muri INSS kugukinga yuko zamanuka nizamushikira zisazoja kuri charge yiwawe kuko kenshi abakozi nkuko bari bayivuze hajya anya abakoresha wewe umugaye cyangwa ugize isanganya aca gutanga umwavu ucugenda kuko hariho n'igihe ushobora gusanga ibintu woshobora kumukorera hariho igihe ushobora gusanga baja nko kuvuzwa nko mahanga byose aba nk'amafaranga atari make ubwo ruganda canke uwo mukoresha mu vy'ukuri guhavura guca gugara aca guta rero mugabo wari wamujanye muri INSS waramutangiye na za ntererano bajyanye baca bimenya kungene baca babitunganya naho rero aba bantu bitwa baza barahunga izo ntererano canke ivyo bategezwa gukorera abakozi babo cyane cyane babita ngo abakozi bo ku munsi bohagabira kuko nituvyemera haro umukozi iyo arenganijwe ku bijanye n'amasezerano y'akazi kumbure arabajije agasanga hari bitagenda neza canke banse kumusinyisha amasezerano y'akazi mwebwe muca muheza mukamufasha iki nivyo abantu ntibaba batunganiwe hariho ivyo bituma badashobora batumvikana ivyo rero hari igihe tutabirota mugabo twabimenye ukatujya kara hari igihe tuza mwibanga tuza kubagendera nk'ubu tukaza aho ngaho muri radio televiziyo buntu mukoresha atazi yuko abakozi bidoga canke bashikirije iyo myidogo tukaca tuje mu vy'akazi ka rusangi ariko mu bisanzwe tuje gusuzuma yuko iyo myidogo canke ivyo uwo mukozi yashikirije ari ivyo kubera hariho n'abatinya ko abakoresha babo bomenya yuko baje iwacu ariko mugabo nagomba mvuge yuko umukozi naho yoba gukorera amaze kuza mu bugenduzi bw'akazi wewe uri umukoresha n'ubu gifise uburenganzira bwo kumwirukana ngo nukubera yaje kwitura ubugenduzi bw'akazi ko naho uwo mwirukana ufashe kuri iyo ntumbero yonyene turamugarukana kandi ubufise itegeko ryo kumwakira iyo rero twituye turabanza tukaguha impanuro bwa mbere kuko turakumviriza yuko ivyo uri kuravuga mu vy'ukuri hariho igihe usanga ari kutamenya ivyo uri kuravuga ugasanga mu vy'ukuri sivyo tukaguha impanuro kungene wo kwitwara nyimba barakwirukanye canke ari byo mutumvikana ko n'umukoresha wawe tukakubwira ati amategeko avuga ukuntu mu kazi wo kwitwara ukuntu dusanze naho mu vy'ukuri ivyo uvuga twumva yuko vyo babisa n'ukuri duca dutumako wa mukoresha wawe uraheze ugacuza n'ibirego iwacu ukarega wa mukoresha wawe hanyuma tukaca dutuma ko wa mukoresha tukamubaza tukaraba tukamwereka ivyo atatunganije neza nawe akavuga kungene vyagenze dusanze hariho hagahaze tukamwereka ati ibi wari kubigenza ukuntu rero none rero reka tubumvikanishe musubire mugende mukora akazi mukurikije amategeko iyo vyase turavuga duti rero burya wategerezwa kubikora kunuku wase kubikora hariho ibihano bizoheza bigakurikira abakozi rero nibotinya kwitura ubugenduzi bw'akazi kuza gusaba impanuro ntibaze ari uko bagize ingorane gusa bafise ico badatahura baze ikigo kiruguruye agenda muri INSS agenda iwacu mu bugenduzi bw'akazi turamuha impanuro ukungene amategeko y'akazi akogwa ukungene yo kwitwara mu kazi kugira ngo agumane
agumane imigenderanire myiza n'umukoresha wiwe, kuko iyo bafitaniye imigenderanire myiza bagiranira imigenderanire myiza ari uko bariko barakora akazi neza bakurikije ya masezerano y'akazi. Eka mu kigo INSS naho umukozi arabituye nk'akarori yagiriye isanganya ku kazi runaka, araje arabituye mumufasha, ariko musanze nta masezerano yari ahari bari bafitaniye, mweho aho muca mumufasha iki? Murakoze. Nivyo umukozi arashaka kugira isanganya mugabo ugasanga umukozi ntiyanditse mu kigo INSS. Aha amategeko aratomoye neza, navuze yuko umukozi naho umwandikisha uno munsi ejo akagira isanganya INSS iramuvuza, mugabo akagira isanganya atanditse, itegeko rivuga yuko ivyo INSS yari kumukorera numukoresha aca bimukorera. Reka tugaruke mu bugenzuzi bw'akazi, mbega amasezerano mwavuze ubwoko bwayo, turumvise byinshi kubijanye n'amasezerano, none n'iryari twovuga ko amasezerano ahagaze hagati y'umukozi n'umukoresha? Wewe uri umukozi n'umukoresha murashaka kuja inama mukavuga muti amasezerano yo gukorana hagati ya jewe nawe tuyahagarike, atakosa umukoresha atakosa yakoze, umukozi atakosa yakoze, mukavyumvikana mugasezerana impunda marembe, cyo bita rupture conventionnelle. Donc mwavyumvikanye murashobora guhagarika amasezerano mwese mwavyumvikanyeho, cyangwa ukavuga ati jewe ngaha anyi mbona akarusho ko no genda handi, mukabije inama n'umukoresha mugasezerana impunda marembe. Hariho n'igihe amasezerano ashobora guhera bivanye n'ikosa umukozi yakoze, umukozi agakora ikosa umukoresha akamwirukana, akamwirukana rero amaze kwirukana, urumva icyo gihe amasezerano y'akazi araheza agahagarara. Muri ka kazi nyene basanzwe bakora hariho amakosa umuntu ashobora gukora mu kazi igatuma aca amasezerano y'akazi aca ahagarara, ubwo nyene agaca yirukana. Ni amakosa mwavuga aremereye? Hari amakosa aremereye, hariho n'ayandi makosa umukozi ashobora gukora agahanurwa, hanyuma hakagera n'igihe ahagarikwa by'imfata kibanza, icyo bita mizapye, agahagarikwa by'imfata kibanza, hanyuma hakagera n'igihe rero biba burundu, akirukanwa burundu. Urumva hariho abantu usanga nyine mu gukora akazi mu by'ukuri akora akazi nabi cyane yitwara ukutariko, naho wowe uzi gukora akazi mu ugasanga witwara ukutariko. Iyo rero icyo gihe ibihano biraheza bigakurikira, ugasanga rero ya masezerano y'akazi yahagaze. Ndumva rero nizamvo amasezerano ashobora guhagarara akazi gaheze, cyangwa amasezerano agahagarara umukozi n'umukoresha babigiye inama, cyangwa umukozi akagata cyane tuvuga ngo demission, gasanga yaragiye, cyane umukoresha akirukana umukozi bivuye ku makosa y'akazi. Aho rero amasezerano ashobora guhagarara. Mugabo kandi tubandanije, hariho igihe dushobora kubona yuko umukoresha yirukanye umukozi amurenganya, ari handi mwariko muravuga. Aho mbere niho nagomba nshenja, iyo yirukanye arenganijwe amasezerano rero y'akazi ashobora guhagarara umukozi umukoresha yirukanye umukozi amurenganije, kuko birabaho. Icyo gihe rero ca turaba yuko mu vy'ukuri umukozi umukoresha yirukanye umukozi amurenganya. Iyo bibonetse yuko yari amurenganya, hariho ivyategekanijwe, nitwovuga ngo nivyo gutekerera, kuko birafise ukungene vyitwa. Hariho ico bita indemnité de préavis, ibijanye n'ivyo gutekerera umukozi, ukamuha ayo kumutekerera. Hakabaho ico bita indishi, arico bita indemnité de licenciement. Ayo onyi birafise kungene biharugwa bivanye n'ikiringo umukozi yaramaze munuzeyi muri ako kazi kiwe. Yaramaze musi y'imyaka 3 birafise kungene biharugwa, yaramaze hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 birafise ko biharugwa, yaramaze hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 birafise ko biharugwa, yaramaze hagati kurenza imyaka 10 birafise ko biharugwa. Aho rero ico bita ya indemnité de licenciement, ya indemnité de préavis biriyo. Hakabaho rero n'iyindi ndishi
twokwita kumbure y'akababaro imwe twita dommage et intérêt ayo yose birafise kungene biharugwa ivyo byose rero muga biharugwa muri ico gihe iyo bibonetse yuko umukoresha yirukanye umukozi amurenganya mugabo twege mu bugenduzi bw'akazi kubera duharanira yuko akazi gakorwa abantu bakaguma bakorana umukozi n'umukoresha bakaguma bakorana iyo tubonye yamwirukanye hadakurikije amategeko turamwereka ikungene yoshobora kubigenza hanyuma bagasubirana mu kazi bagakora akazi mugabo iyo vyanse yuko usubira kumwakira ucutunganya vya bindi bitegekanijwe n'amategeko y'amandamite yose twagenda turavuga na zandishi zose zivugwa zitegekanijwe ugaheza ugacuzitanga hanyuma rero nkuko yabivuze hariya anye muri UNICEF nuko iyo utatunganje nk'ubuntu ugasanga ntiwamuvujije ugasanga umuntu wamutangiye za nterano zo muri UNICEF iyo dusanze yaragiye nko mu bitaro akivuza nyimba wo mutangiye 50% yajana kwijana yose yari yaritangiye bica bija ku gatwe kawe za ntererano zo muri UNICEF ya myaka yose wewe wo mutangiye hamwe nayo yo kwitangiye wewe mukoresha niwe bica bija ku gatwe kawe hanyuma rero tugasha tukusaba yuko uca ubitunganje gituma amategeko dusaba yuko yogerageza kuzara arakurikizwa biraheza bigaca biha umutekano w'akazi bigaha umutekano umukozi bigaha umutekano umukoresha yego reka tubaze mu higo UNICEF ko hari ico bovuga kubijanye no guhagarara ko amasezerano canke kwirukanwa ry'umukozi murakoze amasezerano y'akazi nivyo arashobora guhagarara nko haje kubisigura bivanye nuko akazi gahagaze canke hakoze amakosa ku ruhande rw'umukozi ndetse no kumukoresha birashobora gushika ariko rero twebwe ivyo dukunda koni wacu nuko benshi bakunda kutwitura ruko amasezerano y'akazi ahagaze nihashaza kuraba vya bindi ko turavuga byo kumutegekaniza kazoza akaza akaraba agasanga no kwandika ntiyanditse murumva ko n'amatati burya abavutse kuko twe tumubwira duti wewe nturagira no gukukuruka yaba wageze kukukuruka wari kudepoza hanyuma tukazokwandikira umukoresha ko yo kurihira ubu rero chatumurungika mu bugendozi bw'abakozi n'akazi kuko amatati yavyutse rero ico dusaba umukoresha ni giki mugihe ari nk'umukozi yaje kubitubwira ho umukoresha gihari atarugara ikorwa ciwa yagikora turashobora guca dutunganya ubwo nyene visite tukagira control kugira ngo turabe byo kuri yuko ivyo atubwiye ari byo iyo dusanze ari byo nivyo turaheza tukamwereka ivyo amategeko avuga nkuko yakavuga tukamubwira ivyo ateza gutunganya tatunganije mbere ko dufise n'umukozi aza yaratwituye yuko atigeza muri hira tugaca dusara umukoresha kugira ngo amutunganirize murumva ko tugaruka hahandi nyene mu gihe uza kwitubwira adafise n'amasezerano y'akazi dushobora kuja no kumukoresha bati jewe umuntu nta no wonzi murumva ko ca kindi ko turaca amasezerano y'akazi murumva ko ari nikirumara kuko kiramufasha henshi ahaja hose birerekana yuko vy'ukuri hariho icyabahuza umukozi n'umukoresha mugabo atamasezerano afise ashobora kugira ngo amukore imyaka 10 umukoresha avuga ati jewe nzi ko namukoresha umwaka umwe kandi biragoye ko avuga ngo niyo myaka 10 yari mukore yo bimwemeza gute atamasezerano bafitaniye nico kibazo rero dukunda kugira ariko iyo baje bakatwitwa bakatumenyesha turaheza tukaca twihutira kuza kuraba by'ukuri yuko ivyo atubwiye ari byo hanyuma umukoresha tukamusaba ko abitunganya reka mbere twegereza no ku musozo tukiri mu kigo UNICEF mbega hajya amasezerano arashobora guhinduka haba habaye iki bo amasezerano guhinduka hoho uko bigenda kose uko mwatangiye musezerana siko uko akazi kabane gatera imbere murashobora guhindura amasezerano y'akazi kandi mu guhinduka ntaza aza guhinduka aza gushiza umukozi ahubwo twe twatuzi ko ikintu abakozi benshi baraba nikijanye n'agahembe none umukozi akoze imyaka 5 none umushahara ashikiye ko niyo guma hembe ishiramwe rushaka kuba ryarateye imbere n'umukozi nawe natera imbere rero amasezerano ashaka guhinduka canke bagahindura ibijanye n'intunganyo y'akazi mugabo kuca umushahara ntuhinduka uja hasi ahubwo uhinduka
uduga mugabo ibindi byose birashobora guhinduka intunganyo y'akazi cyane nk'ubu n'umukoresha ugasanga nishirahamwe mugabo haraje nk'irindi shirahamwe riraguza iryo shirahamwe urumva ko ni ngombwa ko haca abandi masezerano aho wananiza kuri ayo mugabo ntashaka kugira andi masezerano no wundi mukoresha mushasha kuko naho za mushasha ntabirukana musanze mutaniye amasezerano no wundi naho navuga ati jewe akagurisha twama tubibona nkama ibyo bijanye n'amavuriro n'amafarmasi arashaka gusanga nk'ubagurishije kandi yarafise y'abakozi yarafise y'abakozi none abo bakozi acabirukana barafitanye amasezerano abazeye ko bumvikana n'uwo mukoresha mushasha mugabo ico tumaze kubona nuko usanga ashobora kugurisha ugasanga nawe nibi bijanye no byo gutanga amasezerano y'akazi nibi byo gubategekaniza akazozo ugasanga nta nakimwe yigeze akora wowe rero uguze ushuza mu ngorane ni vyiza yuko naho uguraba ko byose yabitunganije ntaba gusigira ingorane ibyo twama twabibonye ego mu bugenduzi bw'akazi sinzi ko hari ico bovuga ku bijanye no guhinduka ko masezerano mu kigo kimwe imbere yuko tuja kukamumotera muri rusange ku bijanye n'amasezerano y'akazi murabivuze nivyo amasezerano ntitwavuga ngo kuba ari guhinduka ahubwo ngira no gutera intambwe kuko nk'ubu nk'akarorero nakunze kuguma mvuga anye nko muri radio televiziyo buntu iradiyo yaratanguye hari radio televiziyo itaratangura gukora tuvuge nk'umukozi wo ngaha muri radio televiziyo yarajejwe abakozi agifise abakozi agijejwe abakozi gusa bo muri radio gusa hakaza ko abakozi bo muri televiziyo murumva yuko n'abakozi ajejwe babaye benshi mugifise ibiganiro vyo muri radio gusa ibiganiro vyo muri televiziyo ntivyari bwiyongere ko ibiganiro vyari vyagwiriye ni kuvuga rero igihe mwatangura amasezerano mwari mwasezeranye kumbura umwe yarafise nk'ibiganiro nka 5 mugabo kubera hariho no kuvuga n'akazi kagutse no kuvuga akazi kagutse so kuvuga ko umuntu nawe nivyo nuze aca yagura nawe ibikorwa mugabo urumva ko bica bijyanirana na kagahembo nkuko mu kigo Inesese bayipfutse umuntu yahora ari ku mushahara uyu n'uyu aca asubira akaduga no kuvuga rero ni ya masezerano donc yaguka canke yiyameliora tubivuge gutyo onye mu rurimi rw'igifaransa hanyuma nkuko yabivuze kandi ku mwaka umuntu aragenda aratera intambwe kiretse yakoze nabi mugabo amategeko arafise ukungene yabitegekanije yuko umuntu agenda aratera intambwe akagenda araduga agashahara kiwe kakagenda karaduga akandi ikindi naco twaba dusaba nuko abantu bogerageza kuza bararonka umushahara ujanye n'ibihe ujanye n'ubuzima bwa none nico gituma umuntu yatanguriye ku mafaranga 200 nta kibuza twege dusanze mu mwakuza umukoresha yashize ku 400 umukozi twebwe bija mu nyungu z'umukozi twege dukoma amashi ico twanka nuko umukozi agenda koroka ico kintu kandi kirabujijwe n'amategeko hanyuma kandi naho umushahara ukugendera duka na za ntererano nazone kandi zigume ziduka ntugume nyimba mutangira 13,000 kwezi umushahara ntiwigwije na kabiri ngo ucuvuganya ngo aguma kuri vya 13,000 canke uguma umupfuza ku 15,000 ku kwezi uko na vya bikorwa vyogwira uko akazi kagwira uko n'ubwitange buboneka uko turusho tugwira niko na za ntererano zose nazo zazaduka ego nabavuze dusozera nakaye jambo mutekerera abakozi canke abakoresha mu bijanye n'ivy'amasezerano y'akazi ubwa mbere ho twabivuze yuko abakozi n'abakoresha boharanira gukora bisunze amasezerano y'akazi bagatangura akazi bafitaniye ayo masezerano y'akazi kandi yanditse hanyuma bagakurikiza ica amategeko avuga bigaca bituma yuko abakozi bakora
bakora bagononokewe kuko umukozi akoze agononokewe ni naho azokora akazi neza akagwiza umwimbu amaze kugwiza umwimbu ryashirahamwe rizoshaka gutera imbere kandi rimaze gutera imbere n'igihugu kiraza kigatera imbere hanyuma za ntererano zisabwa bakazitanga vya bindi byose bisabwa na ya masezerano bigakorwa kuko ndabibutse nk'intererano twebwe habaye amatati y'akazi nuko imyaka 2 iheze utaraza kwitura ubugenduzi bw'akazi aramatati ajanye n'ivy'akazi ntubukije kwitura ubugenduzi bw'akazi iyo myaka 2 baye mugabo intererano zo muri NSS n'umwuzukuru azoza kuzisaba we mukoresha utatangiye sekuru wiwe yaragukoreye akazi izo onye ku ntererano zo muri NSS na prescription ibako abakoresha rero bohagabira cyane inziranye n'intererano zo muri NSS yuko bogerageza kuza baraba ku mwanya no ku gihe kugira ngo hirya yejo ntibazosange baguye mu bihano twohanura rero yuko twahamagarira abakozi n'abakoresha kubahiriza amategeko y'akazi gutyo bazokora bagononokewe hanyuma bakagwiza umwimbu amashira hamwe akisununura amaze kwisununura iterambere ricagiyongera n'igihugu gacetera imbere eka mu kigo NSS naho atubwire icyo bawutekerera abakozi kumbure n'abakoresha kubijanye n'amasezerano murakoze cyo noterera ku bakoresha icambere cyo nuko nkuko twabivuze nuko bokurihiza amategeko bakiyandikisha bacuguye ibikorwa vyabo bakandikisha n'abakozi babo hanyuma rero bakaza barabiha izo ntererano ntibarindire yuko ikigo NSS kizorinda kubasanga aho bakorera canke abo mu bugenduzi kuko biri mu byo bategereza gukora ivyo rero twavuze yuko hariho n'ibihano ariko kandi ku ruhande rw'abakozi nabo nyene ntibarindire ko hagera ko baza mu zabukuru canke ko kazi gahagarara ngo ariho baza kubaza ivyabo byo mu NSS nibaze kubibaza hakiri kare nabo bafise amasezerano batumbe ikigo NSS kugira barabe yuko vy'ukuri banditse barabe yuko n'igihe batangira ico canditse kuko nkuko twabivuze urashaka gusanga amuzanye nyuma y'imyaka 5 aho rero abahomvye bisaba rero ko abakozi nabo nyene ku ruhande rwabo baza guharanira uburenganzira bwabo bakaza baraza gusuzuma baraba yuko vy'ukuri interano zishika kandi zishika ku gihe yego nuko nino ngaha rero dusozereye ikiganiro twari twabateguriye ejo hanje mwumvise ko twari ko tuyaga kubijanye n'amasezerano y'akazi wumvise n'iryari akazi amasezerano ahagarara twumvise ubwoko bw'amasezerano twizere ko mwahungukiye byinshi ariko imbere ko ndabasezera reka tumaze dushimire abatumire twari dufise ndabona umugenduzi w'akazi tubakengurukire kubona mwitavye muri buno butumire natwe turakengurukiye kandi n'abadukurikirana kandi tukabemerera ko no hanyuma mudutumiye tuzobitaba kugira ngo dusangire ikiyago dufashe mu iterambere ry'igihugu rifatiye ku kazi ego dukengurukire n'umuyobozi w'ikigo NSS kubona mwari mwatwitavye muri buno butumire nanjye ndabashimiye cyane ndashimiye kandi n'abaduteza amatwi twizere ko n'ubutaha mushobora kuzoduhamagara kugira ngo dusubire dusangire ijambo duteze imbere ivy'akazi ndetse n'igihugu tukiteza imbere biciye mu kazi ego reka rero dushimire abariko badukurikirana bose dushimire abahinga badufashije kugira iki kiganiro gikunde mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi mbonesha kure buntu mukaba mwariko mugishikirizwa na Jewe Theobard Harerimana twese tuti naho butaha